ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekekanye ku kirere kizoba kimeze kuri wa gatatu igenekerezo rya 12 Myandagaro mu mwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ikirere cya kamizuba hacemwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni Ibururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri -14°C. Ku muhingamo hitezwe ikirere cya kamizuba hacemwe n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri -33°C. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:08 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:07. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatatu ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nje nabashikirije mwakoze kuyakurikira.